banyakubahwa bashinga amateka bakenguza amateka nyakubahwa urongoye umugambi STADE mu gisagara ca Bujumbura nyakubahwa urongoye ishiramwe ry'umupira w'amaguru ngaha mu Burundi banyakubahwa mwagendanye n'umwubahwa turi kumwe hano banyakubahwa mustanteri b'amakomine agize igisagara ca Bujumbura banyakubahwa chef de zone banyakubahwa chef de quartier banyakubahwa muri mu nzego zitandukanye banyakubahwa bene gihugu mwese umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye namwe mwese mushinzwe umutekano mbere namwebwe bamenyesha makuru tugira amahoro twese tugira amahoro twese tugira amahoro ubumwe ibikorwa iterambere mbere no kuyakira igibuga cy'umupira w'amaguru cyacu Stade Intwari nkuko mubibona aka kanya turiko imbere yuko ngira ico nshikirije mu ijambo ry'ikaze nagira mumfashe dukomera amashi menshi Imana kuko yadutije ubugingo tukaba turi bazima Imana ihabwa icubahiro amashi menshi cyane muyongere kuko ayo nanyamba 10 turayivuga cyane ko twayishize imbere mu gihugu cyacu no mu bwizwa shingiro nitangura naco gituma mu byo dukora byose tuvuga ko yo kwami habwa icubahiro nyene teka kwizina ry'umukuru w'igisagara ca Bujumbura yafatira nandi mabanga muri kano kanya no kwizina ryanje nyene n'umunezero cyane kuri no munsi kubona mwaduteye iteka hari ibindi bikorwa mujejwe kandi byinshi imirimo ni myinshi mujejwe Imana yabashinze mbere n'igihugu ariko rero nk'intumwa ya nyincubahiro umukuru w'igihugu mwashimye no munsi kuza hano bene gisagara mwese mumfashe dukomera amashi menshi cyane umwubahwa yatekeye ni mwisange rero akanya tumaranye hano nakandi kanya tuzakumarana hano Imana ibandanye ibana namwe ibana natwe twebwe rero ngaha mu gisagara n'umugenzo kandi niko twama buri wa gatandatu nkuko twabihamagariwe na nyincubahiro mukuru w'igihugu cacu twama tuza ngaha ari ngaha kuri Stade Intwari canke no mu bindi bikorwa kugira dukore ibikorwa rusange bidufasha gushika kwiterambere rero murabona ko uno munsi abanyagisagara asigura niyonka duhamagarira n'abandi batashoye gushikano bame bifatanya n'abandi kuko ushaka gusanga hari habica amatwi ariko igikorwa nk'iki niko waca igihugu ni igikorwa giteka igihugu naco gituma duhamagara n'abandi kwama baje kwifatanya natwe kugira tuduze umushinga murabona ko tugeze kure Stade murabona ni iteka ku gihugu ejo ntizusubire gusembera kandi nko batubwiye yuko itariki 30 igikorana uko tubibona amaso atwereka nta kibuza kirabera hano rero mwubahwa sinovuga menshi yari amajambo y'ikaze ariko dutera kamo abafise ico baterera nabiyemeje nkuko twama twabishikirije batarashitse nukuri n'ubu turahamagariye bashitse ico biyemeje bagishikane abandi nabo bifuza kugira ico baterereye nukuri imiryango iruguruye bama bari ngaha iminsi yose kugira bakire iyo mfashanyo kuko hari bigikenewe byinshi kandi bisaba uburyo amaboko mbere n'ibindi bikoresho rero turabatumiriye abanyagisagara bose umwe wese ahari uwunyumva kugira muze mufashe muterere Stade yacu murabona kwiteye igomwe tushoboye kuyiheraheza rero hariho waje bankanjaga Kemanyi sije nza kumuvuga umwoba hano araza kumuvuga nabonye turamukengurukira kwizana ry'abanyagisagara ko yashoboye kuza yibankanje agakemanyi mwoba sinovuga byinshi rero kwajya ijambo ry'ikaze mbandanye ndabaragiza uhoraho tubane tweragiza uhoraho kugira ibibaza kubandanya byose bibe mwituze mbere Imana ibandanye iri kumwe nacu murakoze nyine icubahiro Mana mushobora byose wadushikanye
kuri uno munsi ukadufasha muri bino bikorwa nuhabwa icubahiro. Amen. Banyakubahwa bashinga amateka nawe mukenguza amateka mugenzanje, nyakubahwa baserukiye uburongozi bw'isagara ca Bujumbura, nyakubahwa urongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, nyakubahwa umunyabanga w'umugambwe STADE aha mu gisagara ca Bujumbura namusangiye kurongora gushika mu nama shingiro, banyakubahwa mwese bavukanyi mujeje umutekano, bamenyesha amakuru, twese umwe wese yiyumve tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, urukundo n'iterambere. Munkundire imbere yuko ngira ico nshikirije mbanze mpakanya bamwe mu bo turi kumwe hano babaramutse, hanyuma nduca mbandanya mpere ku bashinga amateka bati mu gihugu ca Bujumbura twasangiye ibikorwa. Murakoze kumva ijambo. Umushinga amateka yitwa George Akizimana, baramukije abanyagisagara bose n'abakunzi b'igisagara ca Bujumbura. Murakoze kumpa akanya. Meri ya Bujumbura oye! Oye! Igisagara ca Bujumbura oye! Oye! Ndumukenguza amateka Nyagasani Deo yatorwa igisagara ca Bujumbura. Murakoze Imana ibahezagiye. Dusabe n'uburongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi abaramutse n'umunyamugisha. Umunyamugisha ko narongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ngibi n'umwigisha cane, nitwe tutamuhaye akaryo kugira abaganirize. Murakoze kumva ijambo. Ngira ngo jewe nta byinshi nza kuvuga atari kubandanya gusa ngaragaza akanyamuneza na cane cane iyo mbonye mwebwe abanyagisagara ca Bujumbura, kuko ibikorwa mumaze gukorera kuri no stade hamwe tuvuga ngo tubiharure mu mafaranga ngira ngo byo tugora no kuyandika, ariko nagoma nsubire nshimire uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura na mwebwe abanyagihugu uko umuntu mwama mwiteye iteka, uko mwama makoze ibishoboka byose kugira ngo iki gikorwa twihaye tukirangure neza, kuko nkuko mubibona mu minsi mikeyi murabona ko ishusho izoba yahindutse complètement. Aha rero jewe ndukuguma ndabashimira mvuga nti nkuko nyine icubahiro umukuru w'igihugu yamaba yabivuze ati turi kumwe twese birashoboka, nta nkeka rero yuko ivyo twavuze tuzokora tuzobandanya tubikora, kandi ari iteka ry'iwanyu, iteka ry'iwacu, iteka ku gihugu cyose. Murakoze. Murakoze. Dusabe umunyamabanga w'umugambwe STADE aha mu gisagara ca Bujumbura nawe nyene murabiwe nawe akaba wanyu, sivyo? Sivyo? Yego. Murakoze kumpa akajambo. Meri oye! Oye! Meri Meramagabo! Murakoze. Meramagabo dupanga akarere. Nca numva yuko hari ibyo mwimirije guhindura, bimwe twaza turabona mu miseze birimo guhinduka, sivyo? None rero nyakubahwa baserukiye urongoye igisagara ca Bujumbura, bubahwa mwese twasangiye ibikorwa, nashaka ubwa mbere ndabashimire ukuntu mwitavye bino bikorwa, ndabashimira ibikorwa twakoze nubwo tagisozereye aho kizorangira, ivyari bikomeye biriko birava mu nzira. None rero hejuru yo kubashimira ndanabibwire
usanga hari abatari banzi sibyo, hari abatari banzi. Jewe ndi umukenguza amateka yitwa Sirake Nshimirimana, yatowe mu ntara ya Ruyigi, nkaba ndicegera cy'umunyabanga mukuru w'umugambwe SNDD-FDD. Uno musi twaje gusangira ibikorwa mu ntumbero duhabwa n'umuvyeyi wacu nyene icubahiro Bariso Ndayishimiye, umukuru cacu akaba se Barundi, umuvyeyi wa twese, mu ntumbero yo guhakanovera ibikorwa rusangi byo bituzana mu iterambere rirama. Yarashizeho intumwa ziwe zija mu ntara zose uko zingana kwa 18. Muri izo ntumwa naje nkaba ndimwo, uno munsi nkaba ngeze ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ibikorwa nk'ibi ni ibikorwa by'ukuri by'iteka. Bujyanye nagira ndababwiye nimba dushaka iterambere by'ukuri, nitwe tuzorizana. Ni wewe, ni jewe, ni wari we wese azorizana ahereye mu rugo iwe. Nidusubire kuvuga ngo abadufasha ni bazozanira iterambere. Be badufasha kabuki. Byo badufashije abo niba bikeneye. Wabo nta bakenye bahari. Mugabo muri ya ntumbero y'umubano mwiza hagati y'ibihugu, kugira na wewe ugemurira umuntu akagusubiriza mu gikemanyi. Sinzi ngaha mu gisagara ko bikora. Wewe tuvuka ari haruguru umuntu mugemuriye aragusubiriza mu gikemanyi wamugemuriyemo. Wamugemuriye igitoke agaca gushiriramwo ibiharage cyangwa ubwishatsa. Wamugemuriye amateke agusubiriza mu ibigori. No mu bihugu nuko igihugu kiba gikeneye ikindi kugira ngo bifashanye. Mugabo nta bufasha uwundi, mwe wese afisemo inyungu. Turi kumwe? Mwe wese afisemo inyungu, arico gituma tuza tuhagira duti ibihugu birafashanya, mwe wese akaronkamwo inyungu yiwe. Mugabo ugumye uryamye nta ugufasha, kuko iwawe ntacahakura. Iwacu rero hari byinshi dushobora guhanahana n'ibindi bihugu bikunguka natwe tukunguka, ejo tumari ngombwa dukomeze imigenderanire. Imigenderanire umwe wese yunguka undi akunguka. Apana ifashanyo. Ifashanyo ntacimara. Ifashanyo ntacimara. Ifashanyiza yunganira wewe aho ugejeje. Uno munsi duhagaranye tukaraba haduhagaze. Nameza ngahe ibikorwa bitanguye. Rero byose nta mwaka urahera. Tuharura amafaranga y'abanyamahanga baze kuza kuri kino gikorwa. Rero byose ntashika 2%. Mugaye ingufu zanyu zirashika 50%. Mbuzi ingufu zanyu, bavuze ingufu twakoresheje uno munsi kutwitaba bino bikorwa, bavuze intererano z'abarundi kwazo n'ingufu tugaheza tugashika ku bikorwa nk'ibi by'iteka. Aha naho woza uvuye muri bavuga bavuga ko ari rutura mu iterambere, ukambwira yuko iyi stade yubatswe n'ingufu z'abene gihugu ntiyovyemera. Ariko ufise abene gihugu bafise umutima umwe, bafise ugushaka, nta kintu na kimwe boshaka gukora ngo kibananire. Ari naco gituma muri wa mugambi w'imbono aho Burundi buzoba bugeze mu mwaka wa 2040 kwezi wari igihugu cifashe bakanda tukaba ari igihugu giteye imbere, ari ngombwa tubishike ko tugumye kuri uno murindi. Mwaka wa 2040 tuzobe tuvuga duti umwene gihugu wese ico yifuza arakironka, kandi birakunda dushize ingufu hamwe tuwaguma kuri uno murindi turiko.
twaronse twavuze ingufu za turaterera, ingufu z'amaboko, ingufu z'amafaranga n'ibindi. Nashaka muri uno mwanya muri yo ntumbero yo gushima abariko baritanga, gushima n'ibikorwa turiko turakora. Dushimire cyane umuryango wa Jackson Simbanani, umutambukanye wiwe ari ngaha, aze yegere hano abaramutse. Tugushimire kuko kuri uno munsi turiko turakora bino bikorwa. Uyu mumama umuryango wa murungikanye imifuko 100 y'isima yo guterera iyi nyubakwa, imifuko 200 y'isima yo guterera iyi nyubakwa, nayo ndayigabanije harambabari. None muce mu ndahenda mu hakati hejo tumushimire, dusubire tumukomera abashiye, hanyuma tumuha akaryo anabaramutse. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ahabwe icubahiro. Amen. Kuvuga Yesu si bibi, nibaza ko ari byiza muri mwese kubera niwe twashize imbere muri byose. Imana ibahezagire. Nanje nubwa mbere shika hano, nashitse hano ndanezerwa cyane kubona ibikorwa by'amaboko y'abanyagihugu bakoze bonyene, atanterera ivuye hanze, tutabanje gutega amaboko. Nashimiye Imana yo mu ijuru kuri kwirahindura imitima y'abarundi, bakamenya ko gukora bizana umugisha kuruta guhaba. Rero nanezerewe cyane, shitse hano navuze nti nukuri kubera ibintu mbonye hano numvise binteye n'ubwoba. Bwa mbere ndahinjira nahora ncaye ndengana, ariko nabonye ibintu byabereye hano byanteye n'ubwoba. Imana ibandanye guhezagira uwo wese yagize icyo akora akore. Nico gituma naciye niyumvira gutanga utwo dufuko twisima. Nukuri nanezerewe cyane, Imana ihezagire ababirongoye bose, murakoze mwaraheze. Murakoze cyane, tubandanya twitanga, nabana bitanga bariho, atwaratanguye tuzosubira inyuma. Tuzosubira inyuma, ni ngombwa. Mwaka 2060 Uburundi kizora gihugu giteye imbere, kiri imbere y'ibindi imbere ushima. Ko dufise igihugu ciza kirimwo ibikenewe byose kugira dutera imbere, kigwa imvura, dufise ibiyaya, dufise imisozi, dufise abenegihugu b'abakozi, kuko abarundi iyo bagiye hose bavuga ko ari abakozi. Twe dutembera nta murundi turasanga muri ibyo bihugu baba baragiye mu gukoramwo amaramaza igihugu. Abarundi turabahitsi. None rero nta nkeka yuko ko tugira Imana, indongozi twitoreze zikaba zidushira ku kivi, nta nkeka yuko ejo igihugu kizoba ari igihugu giteye imbere. Muhunde rero banyagisagara, hejuru kubashimira, dusubira twibukanye duke mu bikenewe twokora kugira ngo byukuri igisagara kibe igisagara ciza, n'abakibamwe b'abantu biyubatse batekanye kandi bose bagana kwiterambere. Ubwa mbere nashaka mpamagarira abanyagisagara gukora mwihiganwa. Dukore mwihiganwa, ariko ihiganwa ryiza atawutega umwere ku wundi. Kwiterambere no gusiganwa, sivyo? Dukore mwihiganwa wese hari icari karakora yumve yuko ateza gushiramo ingufu zose kugira ngo ejo abateye intambwe. Dukore mwihiganwa, twumve yuko umwe wese ategerezwa kurya ivyo yabiri yakuya, kategerezwa kubahiriza mugenzi we mu kibano. Turaduhamagarira indongozi kuba akarorero. Dore kuba akarorero mu gukora mu runani, mu gukora buzuzanya,
gukora mu runani mu gukora buzuzanya atawutega umwereka uwundi. Izoca bituma umwe wese avuga ati yamara iki kintu twokora iki kintu twokwisunura gusumba, umwe wese akuva impanuro z'uwundi tugakora twuzuzanya. Muri kino gisagara ca Bujumbura hahuriye abanyamitwe benshi, abanyabwenge bose baravuye ruguru yo tuvuka, bose baza ngaha mu gisagara ca Bujumbura. None ubu bwenge ubumenyi tubishize hamwe tukabivanga n'umutima mwiza tugakorera hamwe, ntacyo buza yuko dutera imbere. Tugira isuku by'ukuri, tugira isuku muri kino gisagara. Bajya kuba abastanteri murongo ya makomine agize kino gisagara ca Bujumbura, muhaguruke cyane ku kintu kijanye n'isuku, nivyaba ngombwa n'ibihano mushiremwo. Igisagara kibi gisagara gisukuye, aha ni kugwinjiriro rw'igihugu. Uwinjiye mu gisagara ca Bujumbura cavuga ati igihugu cyose gisa gutya, mugabo tubakandurire kukijanye n'isuku n'ukuri, musubire mwikubita gashi, nivyaba ngombwa mushiremwo ingufu. Mwiterambere ingufu zirakenerwa naho nyene rimwe rimwe. Tubahamagarire kugira isuku, utakwirikiye tumukebure, tumukiwe kabiri ntakwirikire n'ibihano bijemwo. Dufise inzuzi zica muri kino gisagara, zigenda zirabomagura hirya no hino. Izi nzuzi zirashobora gukingirwa, zigakingirwa ari uko ziteye ko ibiti bishobora gufata inkombe. Muraraba muciye kuri barabara mwezi gisaba ku kiraro ca ruguru ca Ntahangwa, waza kuri irya kiraro ukaraba mu ruzi, urabona yuko ataho hazosubira kuja kubera birya biti imisuni. Naho gutera ibiti ntiyabuze. Ndazi neza iyo tugiye gusaba impusha zo kubaka amazu batubiho tuzoteramwo ibiti n'imiburi bitatu mu rupangu. Umwe wese yoteramwo ivyo biti bitatu, wose igisagara cyose gifutse. N'ubu bushuhe nabwo twosubira kumva. None rero ndabahamagarire yuko twijukira kwambika aho tubaye. Izi nzuzi tuzikingire mu kuzitera ko imisuna, kuziteramwo ibiti. Ibibuga dufise tubitere ko ibiti inyuma, nayo turiko turakorera ibibanza by'inyuma dushemwe ibiti. Ku mashure dutere ibiti uko hariho, ku bitaro dutere ibiti hariho inyuma. Aya mabarabara yose tuyatere ko ibiti, murabo mazosanga tubaheza gusumba. Ikidakibahamagarira kuko tutambitse iyi si yacu nayo izotwivuna. Ibidukikije burya nivyo bidutunze, tutabibungabunze bituviramo akarambare kuko bishavura nabi. Mugabo tubibungabunze bica bidutunga. Nkaba rero ntashaka kurandya ko ndabona abatanguza baragenda, nayasubiye ndabakengurukiye. Mugabo ndababwira nti umwe wese yumve ko ategerezwa gutungwa n'ivyo abiri yakuya, kandi akaraba imbere, mbega mu myaka 10 abanje bazo babayeho gute, hanyuma dukingire iki gisagara twegiremo isuku. Nukuri handasubiramwo isuku mu gisagara nico gipimo ca mbere. Isuku mu gisagara nico gipimo ca mbere. Tubeze igisagara mu giteramwo ibiti, mu kugira isuku. Aba bantu batera kumara bagatera utwatsi n'uduti kubashariza amabarabara, abana bakajabona bakandagiramo, kandi inzira zo gucamwo zihari
tubihanize. Reka bajya kuba abasanteri rigere kavuge mu gifaransa ko turi mu muji, rigere niyo yubaka, rigere niyo yubaka. Kubona umuntu aza gukandagira gazo yatewe kwibarabara, akaza kuvuna igiti gitewe kwibarabara, akagonga itara riri kwibarabara, akagenda uko atabisubirije, ubuvunyi inkokora uwabikoze. Birumvikana? Ubuvunyi inkokora uwabikoze. Ubu dukeneye ko hamwe rigere, ugonze uvunye igiti uteza kwisubiriza, ugonze ipoto y'amatara ucu yubaka. Kandi gakura aya matara yoyo bamaze kujaho kenshi bayiba, yandi bayagonga bigahera gutyo. Ubu nibaza yuko hagezeho hajamwo ibihano. Tube mu gisagara ciza kibona, hamwe wese yishima ati jewe ngeze mu gisindiye iwacu shikira ahantu habona. Niho tuzeza twagira no tukazigenda duhagaze neza dushikamye. None rero ndabakengurukiye cyane, sura gukengurukira uyu muvyeyi yongeye kuzana intererano yiwe hano. Nkenguruka mwe mwese, umwe wese mu ruhara ashiramwo, ngira nti nkuko byasabwe yuko itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu tuheza twahagirira igiteramo cyo kwigina ibikorwa twaranguye. Byukuri turabona umurindi uhari, birashoboka ko twakora ico giteramo kandi twongereza ingufu tuzakora ico giteramo. Nshimire ndetse n'abarongoye abafundi ngano kuri no chantier, tubabwira duti mushaka bakiriza amatara murare ko nta ngorane igikuru nuko ku itariki 30 twagira cya giteramo nkuko twabisezeranye. Murakoze, Imana ibahezagire.